bonjour. Murakomeye. Jewe ndakomeye. Numva ameze neza. Hanyuma turi mu ndwi aho twapanze kuzobasigura ukuntu umuntu yo kubaka inzu byoroshe. Umuntu ukuntu ashaka kubaka inzu yabaye iteye imbere cyane, canke iki isanzwe, izimvye cyane canke isanzwe. Ubwo umuntu yubatse inzu y'imiliyoni 100 ntakwiye kwiyumvira ko yubatse iz'imiliyoni 5 z'abazimvye. Mwese inkezikera ubwo bireha. Umuntu afite uburyo bubayabaye yubaka inzu bayabaye y'umuryango imetuma amera neza. Ufise uburyo bwinshi nawe abakeneye nyene ivyo byo kwifotoreza ko byo kuryoherwa nyene naho nyene. Ni nkaho umwe wese abaho neza mu buryo buhene bwaronka. Tumwe tubwira abantu yuko bakwiye kureka kuza barigereranya mubanye yubatse etage ngo umeze uko nanjye nubake nkijya nyene. Gasanga naho ugurisha n'agatongo kaso wawe ntayo woronka mugore kuri ipfuza inzu. Rero dukwiye kumera nkaho mu bindi bihugu biteye imbere aho umuntu araba amahera yinjiza agaca abona n'ikintu bakwiranye. Alors uno munsi mugabo ngo macishemo akantu kamwe gatuma mudashobora abantu benshi badashobora kuronka amazu b'abarundi badashobora kubaka amazu yiwabo kubera dusesagura cyane kubera musesagura cyane. Twega diaspora batubwira yuko iyo bari baraduha amahera tuko turabukira amazu canke bayagura amazu muri BMBC group batubwira yuko mu bihugu biteye imbere udashobora kuva mu cumba itarajyaka iri taraye ntushobora kwihenda ngo evye canke ravabo ngo usohoke itugaye amazi ariko arimena. Muri gihugu biteye imbere inzu ntushobora kuyubaka hanyuma ngo uyireke izeyo none kare uduze kwisubiramo gushasha ku mwaka canke ku myaka 2 baritwararika ko inzu zabo zimeze neza biya zirambe ntihajye ubona inzu zabo zimara imyaka amajana uvamwe abandi binjira ukayigura n'umwana bakazoyigurisha ubundi akagura kubera umuntu aba mu nzu akayitwararika gutyo gace mutwara uburyo buke kuko ni musaka kubomora ibintu byinshi ngo irashaje umusanga umenga bagomba bayisubirako. Ivyo bintu nivyo bituma rero abantu buri aba Amerika ba Australia baronka amahera ajya mu n'abagura amazu muri BMBC. Ngaha rero abantu barasamara cyane. Mwege mu nzi wanyu ni wacu amatara ashaka kwigwa yaka televiziyo kaka tamuntu ayiraba musi wose nayo bikonsoma bike mugabo urumva kajayo. Donc abantu bagasanga ukwezi baradepashije amahera menshi y'ibintu bitakora. Ngiye kuvyinjya hoho kuvyifungurwa dusesagura urumva iburayi umuntu arafungura akajya ibyashoboye ibindi agacabika n'inyuma yindi bakazobishusha akazobijya. Ego nivyo baturusha ubuhinga bumwe canke ibikoresho umuyaga nkuba n'ibindi nk'ibi byo gukanyisha ibintu. Tuge twama mu gikoni mugabo mu bihugu biteye imbere umuntu ashobora guteka lendi indya zogindwi yose azarava ukazica cira mu ashusha bibiraca yifungurira kujya ko mahoteli ngaha. Alors ubwo kuntu rero tutinjira mu madetail dufata ibintu misi yose mu buryo bwo hejuru tutinjira mu madetail nivyo bituma abantu benshi bataronka amahera baziganya. N'abantu benshi ngaha mundi bakora ibintu bihambaye siba ngo kumenya kuziganya abantu bamwe benshi bakora ibintu binini kubera binjiza menshi mugabo abantu bake nibo bashobora kumara imyaka 5 ariko arahumbira. Abantu byose abakuziganya ntibashobora kubaka inzu uko dafise uwo muco baca basesagura simvuze za mpuzu usanga umuntu afise imyambaro igihumba dakeneye kugira yemeze ababanyi aho kuziganiriza umwana ziganiriza inzu agira kayipari nyuma ikonte byose bituma tutaronka amazu. Rero muri make hari abarundi benshi badafise uburaro batarihira amashure abana babo neza batashaka kwivuza canke kugira ibinabiriya kubera ko dedaye tutinjiramo amazi y'amatara amazi indya duteka idisigaye gazimenwa izindi tugahingurube. Donc ibi bintu byo kutinjira ama detail bituma duhomba
nk'abarundi ibintu byinshi rero nico mukimenye ukiri mutariko arankurikirana ivyo bintu ukuze ubizi ko ari bibi uzesagura ibintu by'iwawe woshobora kuzokubaka inzu kaba umukiriya wa BMBC group mu myaka iza kuko gufata imyaka 10 ukahumbira buhoro buhoro ya mahera abandi bari ha regide zatarakenewe ya mahera bagura injya zitari zikenewe bagura impuzu zari zikenewe ubwira hashira ahantu akabasha kubaka inzu yo gura imodoka nibindi ukaba yashaka guteza imbere ukagora business umva je mvuze byamaze kuko ari byo je shaka mu baka amazu muhe BMBC akazi mugabo shaka gukora nindi migambo korora yo utagira sesagura nibindi bintu byinshi hariya na hariya hanyuma bivuze ko tinjira amadetaye kandi kiretse imiryango biratuma n'igihugu kidatera imbere mwese acabona hari ibintu biko yasesagurika bya leta ku mabarabara ku mazi ku mazu ya leta ku biki mu makanivo byose ibintu entretien zitaba donc bituma amahera hari kuja miliyoni haja miliyari 10 donc nivyo rero donc utinjira amadetaye bituma aba imiryango ihomba cyane igihugu ihomba cyane barabara gasubirwamo kubera gimburutse umwaka wa mbere ntibakora ikanivo wa kabiri gashari twagwa byose sivyo ahantu hakimburuka ntibahome ariho umugambi waje wo guhoma amabarara mu myaka iheze amarara yose ukayituze ko yaheze atamenya we cyakoresha n'ubu turaca yacamo kubera baza barayahoma uko bijya biraba no kwisi yose n'impugu biteye imbere suba ko yarajyo se rishaje baca barirandura n'inzu rero ashira kuyibamwo ukanka kuyigorora umuryango ukanka umuryango w'icuma ntusiga imarangi mu myaka 5-10 baza urabora wose bakawukura kandi iyo bazura gukora buhoro buhoro uwo muryango utari kuwukura itara rikononekara nturikure ko niki mu myaka 5 ukaba oblige gusubira mu nzu yose amera azirimo kayabura nitwinjira mu madetaye iterambere nti rishoboka uko byari bitegereje singiye muri byinshi mugabo murabona ukuntu kutitara ibintu umuntu akoresha chake juru imodoka igasaza igapfa cyambere ntuyikoresha kandi ntikereshe bituma umuntu abo mukene aho umuntu afisa amaserese atarakenewe mugire ibihe byiza iyo mubatse mubake neza mwongere mugire aho muba mubakwe mugira aho muba nuko mwo ziganya amafaranga akazogwira pagura parcelle mugarutuma kubakira inzu mukarutuma ivyigwa mugumye musesagura hari gihe mubibura ivyo bintu kandi mubikeneye kandi muvyifuza murakoze bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012 BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari igihumbi umve tubahonje BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahage n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidaniririzomara imyaka 50 BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabijya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu murashaka kubakisha amazu y'uburaro amahinguriro amahotel amashure ibitaro n'izindi egere BMBC Group ifise abaenjeniyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.